ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubwo Burundi kwibwirizwa nshingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa kandi riyemeje ko nzoharanira ntiziganya ineza y'u Burundi n'abarundi nkubahiriza umwe bw'abarundi amahoro n'ubutungane kuri bose mu kurangura amabanga njejwe ndiyemeje kurwanya ibyiyumviro n'ingendo z'ihonyabwoko no gukumirana guharanira no guteza imbere agateka kazina muntu nako abene gihugu bose kugira dutere imbere natwe kandi duteze imbere bene wacu abo dushinzwe intama zacu dutegerezwa kuzigisha ku gihugu cacu no mu Burundi bwacu umuntu yobona abantu batonze kuva mu gatondo gushika ku mugoroba batondeye kirya na kiriya akaguma agira ngo ibintu ni vyiza ubwo intama zonezerwa niko intama zitaryana zo muri yamenye. Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira makuru n'ibiganiro dutambutsa n'umwanya wayagezwe ari kuvugwa tugiye kugaruka ku makuru ari kuvugwa nyuma y'ihindurwa rya leta. Haravuzwe byinshi twarababwiye amakosa President Ndayishimiye ashobora kuba yarakoze mu gushira bamwe mu bategetsi mu bibanza bitandukanye. Mwarabonye nyuma y'ihindurwa rya leta ho leta ya Gervais Ndirakobuca bataziranda kugaruka hariho abantu rero bumwe bashikiranye batandukanye bashizweho ariko benshi bakagaruka kuco bakigiye guhinduka ndetse nivyo President Ndayishimiye ashobora kuba yarihenze ko ndetse n'ingaruka bishobora kugira ku gihugu c'u Burundi. Tugiye kugaruka kuri bimwe mu vyo mutabwiwe kwihindurwa rya leta. Hari umwe mu bashikiranganje vyagoye cyane gose umushikiranganje Gabi Bugaga vyamugoye kurahira aho yiyemeje guharanira agateka k'abarundi bose mu gihe intwaro ya CNDD-FDD imusaba guharanira agateka kabene gihugu. Gutyo rero yasubijwemwo mu kurahira. Benshi baratangaye mu kubona ivyo yo mushikiranganje yakorewe, ikosa ryiwe yakoze nkuko ababikurikiranira hagufi babivuze. N'indahiro yavuze mu buryo CNDD-FDD itifuza. Iyo ndahiro yategerezwa kuyivuga uko yanditse ariko uhinduyemo ijambo na rimwe ng'indahiro ibipfuye. Mushikiranganje akaba yaramaramajwe imbere y'inama nshinga amateka na nkenguza amateka n'imbere y'umukuru w'igihugu. Uwo mushikiranganje akaba yarakoze ikintu kidasanzwe. Benshi bavuga bati nimba yarazi ko arondera neza y'abarundi bose bizohava bimugora. Mu ntwaro ya Ndayishimiye akaba hariho abihenda ko ikorera n'abandi ivuga ko igwanya. Hari nabo rero yaje kunyuruza, hari nabo yategerezwa gupfungwa, nabo ngo boba bajejwe n'ubutungane canke bahejeje umunyororo. Hariho n'abategerezwa kwangazwa. Ariko noneho Bugaga we yahora muri Seni akaba yarabibonye ko Seni itajejwe gukorera abarundi bose ndetse na leta agiyemwo nikimeze. Uyo Bugaga yasubijwemwo umviriza indahiro yagize, umvirize n'ukuntu yasubijwemwo, wumve niki koko nirihe koso umushikiranganje yarakoze. Imbere y'Imana mushobora byose, imbere y'umukuru w'igihugu, imbere y'inama nshinga amateka n'inama nkenguza amateka, jewe Gabi Bugaga umushikiranganje wo kumenyesha amakuru n'ibinyamakuru ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'umwe bw'abarundi kwibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa kandi riyemeje ko nzoharanira ntiziganya ineza y'u Burundi n'abarundi nkubahiriza umwe bw'abarundi amahoro n'ubutungane kuri bose mu kurangura amabanga njejwe. Ndiyemeje kurwanya ibyiyumviro n'ingendo z'ihonyabwoko no gukumirana guharanira no guteza imbere agateka kazina muntu nako abarundi bose.
imbere y'Imana mushobora byose, imbere y'umukuru w'igihugu, imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka, jewe Gabi Bugaga, umushikiranganje wo kumenyesha amakuru n'ibinyamakuru, ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubwo Barundi, kwibwirizwa nshingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa, kandi yiyemeje ko nzoharanira ntiziganya ineza y'u Burundi n'abarundi, nkubahiriza umwe bw'abarundi, amahoro n'ubutungane kuri bose mu kurangura amabanga njejwe. Ndiyemeje kurwanya ivyiyumviro n'ingendo z'ihonyabwoko no gukumirana, guharanira no guteza imbere agateka kazina muntu nako abene gihugu bose. Abenshi babibonye baravuze bati no mushikiranganje yarenganijwe, no mushikiranganje Ndahiro yayikoze neza kandi ivyo yavuze ni by'ukuri. Ariko kubera ko leta nyene itifuza gukorera abarundi bose, iyo Ndahiro yarayisubirishijwemwo. Ivyo byaratangaje cyane abantu bakurikiye ubutumwa bwiwe. Banywanyi bacu, ngira tubanze tugaruke kuri bamwe mu bashikiranganje batagarutse muri leta. Abo bashikiranganje batagarutse muri leta, turabe nico bacatumye Perezida Ndayishimiye atabagarurira muri leta. Abo nibo bahora rero batambira Perezida Evariste Ndayishimiye n'umukenyezi wiwe mu bikorane, none ubu rero ntibariko barashigwa imbere, kuri ubu ntibarekuriwe kubikora. Abo bashikiranganje 11 bo muri leta ya Gervais Ndirakobuca baraye bakuwe bose barasubirizwa. Bamwe rero bakaba bariherutse gutogwa mu nama nshingamateka na nkenguzamateka. Ni leta yananiwe, isiza abarundi mu bibazo vy'ubukene, ikena ry'igitoro, ikena ry'amafaranga mvamakungu, ituga ridasanzwe ry'ibiciro, kabisiza akarenganyo katagira izina, indiri z'abarundi bavundiye mu busho bw'iperereza, abahejeje umunyororo batarekogwa, inzirakarengane nyinshi cyane zipfungiwe ubusa. Ni leta yanyuruje abantu batari bake barabugwa irengero. Ni leta igiye yivye amatora ku rugero rutari bwigere rubaho mu Burundi. Leta isize umwiheburo mu gihugu, ndetse n'abarundi benshi baravuga ko iyo leta yanakugarika gose ataco yamariye abarundi. Dutangurire kuri Gervais Ndirakobuca, yahora ari umushikiranganje wa mbere yatowe kurongora inama nkenguzamateka. Twavuga ko ari umushikiranganje wa mbere atigeze yoroherwa, yabohewe amaboko imugongo n'urugo rwa Perezida Ndayishimiye, ajanye imyidogo myinshi, akaba yanubahutse kuvugira mu nama nshingamateka ko ibibazo bimwe bimwe atari wabibazwa, nta nguvu na nkeya yarafise ku bashikiranganje biwe. Ariko benshi bakibaza kuba Gervais Ndirakobuca yakuwe mu kibanza co kuba umushikiranganje wa mbere akaja kuba umukuru w'inama nkenguzamateka, yadugijwe canke yamanuwe mu biti. Turaza kubigaruka ko ntuje kure. Hari undi mushikiranganje yitwa Martino Ninteretse, yahora ari umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Ashobora kuba ari we mushikiranganje yari yankwa kurusha bose mu gihugu, kubera ko yaranzwe n'imvugo zo guhuruduka, akaba asize amajambo ashobora kuzomwama ku buzima bwose. Yifuza ko abigeme batwaye inda ngo bazohora bakubitwa gushika bavuze uwazibateye. Yifuza ko abana batazwi base ngo badasubira kwandikwa muri eta civile. Yifuza ko urwego rw'abashingantahe rupfudika mu Burundi. Yagiriza abaharanira agateka kazina muntu ko bakorana n'imigwi y'iterabwoba, akanapfungira ubusa abantu. Yifuza ko ata muntu yosubira kwitwa perezida mu Burundi kiretse umukuru w'igihugu. Yifuza ko ata mukokayi canke umukomisiyonere basubira kubaho. Agiye
afatishije indiri z'abantu ku karenganye mu gihugu cose abarungika gupfungirwa muri komine Bwambarangwe, akaba yasambuye umugambwe seneri ategura itegeko ry'amatora y'ubusuma bw'akataraboneka, akaba agiye atigeze yambika umwambaro abapolisi mu kiringo c'imyaka itatu. Ubu rero akaba yaciye agirwa umushingamateka. Uyundi mushikiranganje yavuzwe ko cane ni Alain Tribert Mutabazi, yahora ari umushikiranganje wo kwivuna abansi ndetse no kwitwararika abahoze ku rugamba. Yaramaze imyaka 5 muri ayo mabanga. Uyu yabaye imbonerakure ya mbere yarongoye ubwo bushikiranganje bw'iteka. Bikaba vyari bigoye kumenya ico ajejwe. Ntiyigeze asigurira abarundi impamvu abasirikare bagiye guhonera mu ntambara ya RDC, bakagwana mu mwambaro n'ibendera rya RDC, bakagwanira hamwe na FDLR. Mbere benshi bagahemukirwa, bikaba biri mu vyatumye tuhaburira n'abasoda benshi. Ntiyasiguriye ingene abasirikare b'u Burundi bakoreshejwe nk'abacangero, amafaranga bakorera akaribwa n'abandi. Akaba asize imyidogo myinshi mu bahoze ku rugamba, cane abahoze mu gisirikare ca kera, bavuga ko bakumigwa buri wa gatandatu. Rero akaba yahora yama ari mu Kirundo mu nama z'imbonerakure n'iz'umugambwe. Nico kintu ca mbere yari akerebutsemwo. Hakaba hari ico agiye ashoboye, asize yubatse ibiro vy'ubushikiranganji. Ubu rero ni umushingamateka, nawe azokwibuka nk'umwe mu bahoze muri leta ndakugarika ariko basize amateka atari meza. Albert Shingiro yaramaze imyaka 5 ari umushikiranganje w'imigenderanire. Uyu ni umwe mu bashikiranganje yavuzwe cane nyuma yuko ahinduwe. Benshi bakanavuga ko Perezida Ndashimiye bishobora kuzomugora cane. Twarabahaye amateka ya Albert Shingiro mu nkuru twakoze. Ni inkuru ushobora kuba utarayironse, urashobora kuja munsi y'ino nkuru nayo ukayikurikira. Twavuga ko leta nshasha itarimwo ndakugarika na Albert Shingiro. Muraza kubona iyo titre ni munsi y'ino nkuru turiko turabashikiriza. Murashobora gukurikira amateka ya Albert Shingiro. Ni byo twagarutse ko urayumviriza utanguriye nko ku munota wa 15 canke kuva ku munota w'10 gushika ku minota iri inyuma. Twaragarutse cane ku mateka ya Albert Shingiro mu buryo buramvuye. Urashobora kuja kuyumva. Yore Albert Shingiro rero nawe yaravuzwe cane. Albert Shingiro nyuma yuko amaze imyaka 5 ari umushikiranganje w'imigenderanire no gufashanya mu vy'Uburundi n'amakungu, hari ivyo yashitse ko nk'ikugwaho ry'ibihano vyafatiwe Uburundi ku ntwara ya Perezida Nkurunziza be no gutoza Uburundi mu nzego mpuzamakungu zitandukanye. Hari vyamunaniye gose kumvikanisha amakungu gusubira gufasha Uburundi nk'uko vyari imbere ya 2015. Kaba yaraboshwe cane n'amacakubiri, akura mu vyamushikiye muri kahise, bituma rero yibera muri diplomasi y'ugwanko ndetse no kwihora. Ndetse yanamenye guhitamwo abagenzi vy'ukuri bafitiye akamaro Burundi. Murashobora kuja gusoma kahise ka Alberto Shingiro. Ikurwa rya Domine Banyankimbona mu bushikiranganje bw'ubutungane ni inkuru nziza cane kuri bamwe, aho avugwa nk'umukenyezi atashobora kumva amarira y'abarenganywa. Kubona rero agiye adatunganirije Christian Butoyi, Imana ize yame ibimwibutsa amarira n'agahinda asize mu miryango y'inzirakarengane, aze yamuherekeze. Nta bindi vyinshi twovuga kuri uyo Domine Banyankimbona, kuko nawe mu vy'ubutungane biboneka ko ataco yakoze kugira avugira impahazwa. Prosper Dodiko yari umushikiranganje ajejwe ibidukikije, uburimyi n'ubworozi. Uyu ni umushikiranganje akekwa cane mu biturire, akaba navugwa ko yadodobereje gose uwo yasubiriye Santos Niragira. Ku ntwaro yiwe abarimyi baraguze ifumbire none arinze agenda benshi bataronse ifumbire yabo. Igura ry'ibigori muri Yanajesa ryabayemwo amanyanga menshi, mu nyuma amatoni arabora kubera
ukubikwa nabi nta na kimwe asigiye abarundi bazibuka mu bijanye no gukingira ibidukikije, akaba ajanye ibanga ry'amamiliyaridi hafi ya 300 yahawe Perezida Ndayishimiye ngo akwiragize ubukwavu mu gihugu cose muri 2023. None akaba ata n'umutumba umwe gusa ubwo bukwavu bwatanzwe ko ayo mahera yoba yaragiye vy'ukuri. Ni ibintu navyo benshi bazokwibukira kuri uno mushikiranganje. Uyundi ni Dieudonné Dukundane. Uyu nawe ni inyenyeri yazimye, kuko uyu mushikiranganje akigenwa mu gisata c'ibikorwa vya leta n'inyubako yari yazanye umwete utari bwaboneke mu bushikiranganje. Yari icitegererezo, buri mwanya yaba ari gukoresha amabarabara, arangije akaba arangije amabanga yiwe atacibukwa ko ari umushikiranganje. Izina ryiwe ryaravugwa mu migambi yo kunyaga amatongo n'amazu, akaba yarasigaye akekwa mu biturire bikomeye, aho rero yasinyisha amasoko ahambaye ya leta ajanye n'inyubako mw'ijoro. Benshi bakavuga ko uyu mushikiranganje nawe yahejeje nabi. Uyundi avuye muri leta ya ndakugarika ni Ibrahim Uwizeye. Gusa mbere yuko tubandanya no kwibutsa ko iyo umushikiranganje wa mbere ahindutse na leta yiwe yose icinduka, ariko nk'uko twabibabwiye hari abagumijwe mu mabanga abandi bigizwayo. Muri abo rero harimwo na Ibrahim Uwizeye, yaramaze imyaka 5 ajejwe igisata c'amazi, ubutare n'amasoko ntanganguvu. Ikiringo ciwe caranzwe n'ibura ry'igitoro ku rugero ruteye isoni. Nawe akama agerageza kuzirika abarundi ku katsi. Igisata c'ubutare caranzwe n'amanyanga menshi, amazi yarabuze kose hatari hake. Niwe kimenyetso ca leta yananiwe ica ihungira mu kinyoma co guhenda abantu, ariko vy'ukuri kunanirwa kwayo kuboneka kandi ikabandanya kwereka abarundi ko kazoza ari keza mu gihe no mu gihe turimwo ibintu bitifashe neza. Uyundi ni Venuste Muyabaga. Yaramaze umwanya muto muri leta. Mu mwanya wa mbere harabayeho abakozi ndetse n'abakukuruke bamwidogera, arangije hari abakozi ba leta bamushima ko aciye bugufi, ko abumviriza kanabafasha ko hoboneka umuti mu mwanya muto. Ariko abaye uwanyuma mu batutsi barongoye imigambwe na societe civile ya leta bari bashigikiye Evariste Ndayishimiye mu matora ya 2020. Akaba yahoraza aratoramwo kamwe kamwe akagashira muri leta. Hama rero uko ihindutse agatora kandi abo ntibakugwa kubera amakosa. Ni ikibazo co kubadodesha bakamara umwanya urumerumara, ndetse bagakurakuranwa mu bibanza. Hatanguye Deogratias Nsanganiye umwami, hasubira Deo Rusengwamihigo, ahereje kuri Venuste Muyabaga. Ivya 2020 biraheze, ubu rero nta numwe muri bo agarukanye muri leta. Emeride Sabushimike yanditse amateka nk'umushikiranganje wa mbere avuye mu bwoko bw'abatwa. Nawe akaba yakowe muri leta, yahora ari umushikiranganje w'imibano, gufatana mu nda, agateka kazina muntu n'iterambere ridakumira. Akaba yaramamaye nk'umukuru wa korari y'abashikiranganje batambira, ndetse bakavyinira umukuru w'igihugu, bakamutambira kabiri mu mwaka. Ndayishimiye n'umukenyezi wiwe bakabatambira uko rero batunganya ibikorane vyo gusenga. Ubu rero ni umukenguza amateka, nawe akaba arico azokwibukwa ko cane. Hari uwundi yitwa Leokadi Ndacayisaba, yari umushikiranganje ajejwe kumenyesha amakuru, ibimenyesha amakuru n'iterambere rifatiye ku buhinga ngurukana bumenyi. Ni bake bari bazi nuko ari umushikiranganje, ubu n'umukenguza amateka. Gervasi abayeho, akaba yarakiri nka mushasha. Uyowe Gervasi abayeho yatwara ubushikiranganje bujejwe akarere ka Afrika y'ubuseruko EAC, ugwaruka, inkino
n'imico kama ntaca abantu bazomwibukira ko asize nta nico yigeze akora ngo atabara abarundi bahohoterwa bikomeye muri Tanzania. Ubu ni umushinga amateka nawe. Muri iyi leta yananiwe hari abashikiranganje batanu bari bidogegwa n'abanyagihugu kurusha abandi bose. Abo ni Martin Ninteretse, Domine Bayankembona, Ibrahim Uwizeye, Marie Chantal Nijimbere na Prosper Dodiko. Ibisata vyabo vyari vyarapfuye, nta nyishu nimwe baronka ku bibazo vy'abanyagihugu bagowe. Bene aba rero bane muri bo bakaba baraye bakuwe muri leta. Marie Chantal Nijimbere we akaba yongewe amabanga ahambaye kurusha ayo yahorana nk'umushikiranganje wa mbere. Lieutenant General Gervas Ndirakobuca asize irihe ragi, biragoye kuronka ica abarundi bazomwibukira ko leta yiwe kiretse kunanirwa. Co bikoze ababikurikirana hagufi bavuga ko Gervas Ndirakobuca yari umwe mu bashikiranganje yabonwamwo kazoza n'abarundi benshi. Co bikoze bikaba vyaramugoye cane kubera ko yaboha amaboko imugongo n'umushikiranganje n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, ndetse akaba yaranaboheye imugongo na Angelina nk'uko vyakozwe kuri General Bunyoni. Angelina bo ryatanga amategeko no mu biro vy'umukuru w'igihugu. Abashikiranganje benshi rero baragorwa cane kubera Angelina Ndayishimiye. Ubu rero leta ikaba yamaze guhinduka. Abanywanyi bacu, ivyo ni bimwe mu biba biriko biravugwa, ariko nk'uko twabibabwiye dufise amakuru menshi tuzogenda turabahereza y'uruhererekane kuri zino nkuru. Bundi busesanguzi buri imbere, gusa hari umushikiranganje nyene twababwiwe yagowe no kurahira, ariko twatanguye twumva uno mupatiri yavuze amajambo ahambaye cane. Ngira tubanze tuyumvirize ku mpanuro yahaye indongozi kugira dutere imbere natwe kandi duteze imbere bene wacu abo dushinzwe. Intama zacu dutegerezwa kuzigisha. Kwigisha sinzi wavuze ati ushaka guhonya igihugu ntuze ugende ngo ufate imipanga ufate inkoho ugire ati ushaka ko igihugu gihona, abantu bahona, intama zihona. Bimu bumenyi bazoba imbunuza w'imihimbiri, abantu bazoza mu kubakwega bakwega izuru bajana iyo bashaka. Ati ushaka ko igihugu gitera imbere, ushaka ko isi itera imbere, ushaka ko abantu bamererwa neza, ubaha ubumenyi bonyene bakamenya gutandukana icatsi n'ururo. Nivyo Yezu yagiriye abigishwa biwe ingamunyu. Ba Petero batari barize Yezu amaze kuzuka, kuko yari yarabigishije. Barajina imbere y'inama nkenguza amateka na nshinga amateka, bakavuga ijambo rimwe bagira bati mbega abo bantu ubwo bumenyi babukuye hehe? Ati nta handi atari kwa Yezu, nta handi atari kwa Yezu. Igihugu kitagira incabwenge kiba kigowe. Ibi Yezu yabikoreye abigishwa biwe kugira ngo abagaragariza urukundo rw'umwungere mwiza. Ikindi kiranga Yezu umwungere mwiza n'impuhwe. Yezu ngo abonye abantu bamukurikira bamutera ikigongwe ngo kuko bari bameze nk'intama zitagira umwungere. Naha nyene tuhigire cane kuko harahambaye. Yezu yaciye ahindura programa. Murabona ko yaragiye kuruhuka n'abigishwa biwe, yaciye ahindura acaja mu byo kubigisha ngo kandi umwanya utari muto, kandi umwanya utari muto. Impuhwe gutegwa ikigongwe n'amagorwa y'intama. Umwungere ategerezwa kurangwa n'umutima w'impuhwe nk'uwa Yezu. Intama zishonje akihutira kuzigaburira, zinyotewe akihutira kuziha ico zinwa. Umuntu yoguma abona ko zihaze kandi zishonje, umuntu yoguma abona ko zitanyotewe kandi ziri mu kwicwa n'umwumwa, uwo ntakwiye kwitwa umwungere, akwiye ahubwo gutanga imihoho n'umucangero. Umuntu atihutira guhindura programa kugira uwundi mwene wamererwe neza, gira ngo je namaze gukora ngo isaha yanje yashitse, ngo saa sita yageze nugaye ubona umugwayi yashitse n'ibindi byinshi. Uwo si umwungere mwiza. Yezu araduhaye akarorero guhindura programu kubera intama ikeneye konka, kubera intama ikeneye ivyirya, kubera intama ikeneye ivyinwa.
hariho abantu rero bumye badategwa impuhwe n'intama zishonje canke zinyotewe, kuri bo kazima bo bahaze ataco babuze. Abo baragowe bavukanyi. Yezu uyu munsi araduhamagariye kugira impuhwe z'intama dushinzwe, tubone inzara n'inyota zazo, duheze tuzitwararike, tugire umwitwarariko, twiruke umugani wa wundi ati dushushe ibirenge tuzironderera ubuzima, tureke kuba sindabibazwa kuko Imana yazidushinze izozitubaza, bive mu majambo bije mu bikorwa. Ababyeyi birukira abana babo, abatwara birukira abatwagwa babo, umwe wese uko ashinzwe n'ico ashinzwe, kuco ashinzwe ategwa ikigongwe n'ico intama zibuze, aheza zikurikire, aheze azirukire, aheza azirukire. Aha azoba aranzwe nuko bizoba bigaragaze vy'ukuri ko ari umwungere mwiza. None umuntu atogira ati nk'akarorero ku gihugu cacu no mu Burundi bwacu, umuntu yobona abantu batonze kuva mu gatondo gushika ku mugoroba batondeye kirya na kiriya, akaguma agira ngo ibintu ni vyiza ni vyiza, ubwo intama zonezerwa? Niko intama zitaryana zo muri ya menyo, none intama ziritekerereza. Ni vy'ukuri bavukanye, umuntu yobona ikintu kirya na kiriya caduze, iki kiragoye kiriya kiragoye, akaguma agira ati ni vyiza, kandi uwo muntu yishwe n'uruzuba, yishwe na kiriya, yabuze kirya na kiriya, yabuze ingene ashika hariya na hariya, yabuze kirya na kiriya, akaguma agira ati ntama ni nziza, zirahiriwe, zirahiriwe, kuko wabona atacabuze. Uwo si umwungere mwiza. Umwungere mwiza yitwararika intama ziwe mu magorwa no mu mahirwe, akabona ko zinezerewe, akazumviriza, bakayaga. Ikindi nohereza ko caranze Yezu nk'umwungere mwiza co twigisha natwe nukuremesha canke kwizeza intama, kuremesha canke kwizeza intama.